isi kandi iri kwizamwo imico Imana itari yarateguwe. Cyari gihe mbona ibintu atavuga none nk'ibi cena navyiteguriye. Hariho ibintu biriko biraba atamana yigeze bitegura. Imico mibi yadutse muri iyi si. Bifatanye rero nuko iyi si nayo yabaye ntoyi, yaratubanye ntoyi. Ubu umuntu hari ku birometero ibihumbi 100 arashobora kosha umurundi kuja mu kibi. Hari imico mibi. Iyi mico ngo abagabo n'abagabo barongorane, ngo abagore n'abagore barongorane. Ivyo Imana yarigeze bivuga kaye. Ivyo ntavyo yigeze itegura. N'umuvumo. Kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana babishigikira. Ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana nivumwe, ubundi nawe ngo n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo sivumwe, nkuko umenga barangana. Nibicumuro vyose mugabo hariho ibicumuro vy'ivumwe. Tube tuza turasoma ijambo ry'Imana. Sodoma na Gomora zabomotse kubera iki? Muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urashitse kwisimbo y'inuma. Aha sinihangana. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana, abagore n'abagore bakarongorana, iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasavye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twese. Nibara umurundi yava kagira nahazoba ari muri Amerika aja muri ivyo tumuvume, tumugira ikivume muri iki gihugu cyacu, kuko nivumwe abatuzaniye. Nivumwe abatuzaniye. None twemere igihugu cyacu kivumwe ntibikunda. Ibintu vyo gukororinda babujya murazi yuko hari ikintu muraniyumvira. Ubwo turazirema kugira tumenye ivyo twica. Jem namanimvi mbwira umuntu ingene abaho akagira igufa rimwe bari gukubisa mu mutwe ukomereka. Mwe muri yumvirirema Imana kantira kibumbabumbiye kuko nta numwe arashobora kurema umuntu, nta numwe. Imana rirafashira ibumbabumbiye akantu neza ngo nawe ca wica. Ubwo mwe mwiteguye guhangana n'Imana? Abo babigira biteguye guhangana n'Imana? Oya twumvikane, wewe wirimiye umurima wawe. Uririmiye umurima wawe uwundi agacaza kurandura. Bigenda gute? Nimwiyumvire. Basi tureke ivyo. Witungiye agatungwa gatoyi. Dufata imbeba y'ikizungu. Witungiye hazo umuntu ayice. Turabe ayumuburira. Nimbeba itagira ubwenge atari cimaze. None Imana umuntu wayo yiremeye uciye umwica. Imana nayigira iki? Kirazira kukwega umuvumo. Isi iri kwiratujana ahantu tutabona neza. Hanyuma uko kuntu yabaye ntoyi, iyo shetani nishaka ibe California irakosha ngaho uri mu Burundi wicaya. Hariho igihe kimwe narindi mu Busuwisi nshaka kuraba kuri internet, hanyuma umukenyezi araho yakora hajya kuri reception yakira abantu. Ndamubwira ngo aze kunyugururira kuri ordinateur ashiriremwo code kugira ngo ankoriremwo nanje nkoreshe internet. Nyamu mama acambwira ngo jewe ivyo sinkorako. Nimwiyumvira umuntu akora kuri reception ni wajejwe kudugirira ivyo twifuza ngo je sinshaka gukorako. Nikubera iki? Ngo hajya ni shetani. Ega tujako turahara ngo jewe nta telefone mobile nkorako, ivyo vya ordinateur sinkorako. Nikubera iki? Ngo ni shetani. Ngo umuntu ngo arashobora kuba yicaye ngo kure iyo utabona ngo akwica umuntu mu minota 2 akoresheje telefone. Murumva yuko dukwiye kugaba.
hanyuma acambwira ngo urazi ico bita www. Niyo murakizi ni ngwiki ni ngwiki www. Wide World Web. Wide sitwale d'araignée. World si web sijya page mugoro ngo ni isi iboshwe na toile d'araignée igacicika urupapuro ngo iyi si turiko iraboshe. Ndiko ndavuga nti ubu umuntu arashobora gupanga kwica umuntu yiyicariye kandi umuntu agapfa. Ibindi ko ndababwira ushobora kuzibona umuntu ariko arakosha ari buraya we wicaye akakosha akica umuntu yibereye iburaya. Natwe tugakurikira tuza turamenya ibihe turimwo aho tugeze. Abarundi rero nk'abantu twamenye Imana burya Abarundi turafise ibakwe kubona twamenye Imana kera. Harimo wigeze kumbaza yari umuyisilamu yabonye hariya turiko twubaka Igitega kuri ya icaniro cy'isezerano ngo none mu Burundi ngo birashoboka ngo abakirisu n'abayisilamu bakicara hamwe bakigisha ijambo ry'Imana bagataha amahoro. Ntego cyane ngo ibintu ntibisanzwe. ngo none ngo tubwire ibanga ryanyu. Nta rindi banga nuko Imana yiretse Abarundi Uburundi bukiremwa. Kuko mu Burundi twebwe ivyo vy'amadini idini n'idini mugaturaza Imana kandi kuva kera atamadini araza. Nikintu gihambaye cyane. Ni ntahe tuba dukwiye gushinga muri iki gihugu. Jewe aho ntangura kubibona neza ni mu byo batubwiye byashitse imugera twese turazi ko ari iwabo w'Imana. Navyo nyine byarantangaje kuko abene Israeli bavuga bati ku musozi w'Imana. Natwe mu Burundi ngo mu Mana zamugera. Umusozi w'Imana n'umwami yabazi ko ariho aja kwambariza Imana. None yimviriye gute ku musozi? Hanyuma rero igihe abamisiyonare baza bambwiye ko byari ibintu bibiri. Kimwe bavuga bati muri Afrika abanyafrika basenga ibigirwamana amashetani. None rero mu Burundi twumvise ahantu basengera iwabo w'Imana mu Mana zamugera. Reka rero tuje gusambura ivyo bigirwamana. Ngo yari inzira ya mbere. Bavuga bati tuje gusambura ivyo bigirwamana. Bashitse mugera bararondera ibuye two badusenga barabura, bararondera ibishusho bya bihari barabura. Hanyuma haca haba ikindi kintu kidasanzwe ngo ibitwazi bari bajeko ngo vyaragiye bishitse hajya hejuru imugera bica biranka kubandanya urugendo. Bica biraryama baca bibaza ko birushe baca bararuhuka. Mugabo ngo mu migambi bari bafise bobo bashaka kuja kubaka hariya mu mataba ya Bugendana. Mugabo bitwazi bica bigumaho. Bigumyeho bukeye barakubita biranka kuvyuka. Umunsi ugira kabiri ugira gatatu baca bafata ingingo bati naha nyene baca baguma. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri Mwezi yumvise bahaje yabonye yuko Imana y'u Burundi itewe. Kubona baciye bicara mu kibanza c'Imana y'u Burundi. Aca ahanuza umumenyesha Imana wiwe kuko urazi umwami yagendana n'umuhanuzi mu vy'Imana. Aca aramubaza ati tubatere. Hanyuma umuhanuzi ngo aca mubwira ngo bareke ngo niba batarabi Imana ngo yonyene izoyibirukanira.
mweza carareka kubatera nimurabe uno munsi gushika uno munsi niho bari kandi ubu patiri yarabimbwiye imugera hajayo mu bwiherero gusenga n'abayisilamu n'abaporoti n'abakatolika bose bahurira imugera vyerekana ko jewe ndavyita ko ari sezerano rya kera ryari rihuye n'isezerano rishasha none mwabisigura gute ega ibintu vy'Imana nivyo nyene vy'insiga bwenge mu Burundi rero turafise iyo mana yatumye tuyimenya hakiri kare ari Imana imwe rudende kandi yaremye ijuru n'isi ivyo ntawe bideha nikimenyamenya abavyeyi mu guhoza abana bavuga bati ihorere mama Imana yakumpaye ico matugahura bari babizi yuko Imana ntukorako ngo Imana bivuye kumana hejuru aho udakora nico gituma abarundi bari bazi ko Imana iri mu ijuru ngo Imana yakumpaye ngo ico matugahura arazi yuko umuntu Imana ari yitanga umwana ngo ico matugahura ngo nopfukama nkayisenga ngo nkayisasira indava nuvuga abarundi bari bazi Imana kuva kera none rero uno munsi ntitwumviriza ayo mosha mabi avaho batamenye Imana kera aho bayiga ko twe twayose mu maraso ntituze turumviriza mosha mabi rero ava inyuma ngo atujane mu yindi nzira Imana itari yarateguye kandi tuyisavye turazi yuko ibintu byose bizogenda neza nico gituma nagomba mfata akanya nkengurukire cyane abateguye uyu mugigwa ni mugigwa mwiza cyane mwisanzwe ahandi uyu mugigwa ntumara n'umunsi umwe kuko n'igihe nk'ubu twebwe indongozi haba hageze ko dushinga intahe tukerekana ivy'Imana yakoze kugira umwe wese yumve n'akatari acibuka ko ari wundi yakabonye nigihe rero ciza cyane uwo mugigwa nivyo amatwi asumira watanguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1953 hanyuma bagiye barawuhererekanya ku isi mugaje novuga nti mu Burundi waradushikiriye uwo mugigwa mugabo ntitwovango no kubigana ahubwo twebwe umugigwa nibigwa hashashe washikiye ahera hameze neza rero kuza muravyibuka indongozi tukaza turahura nivyo dutegura amakoraniro y'ibisabisho atari make kuko mu mwaka muraze twama twateguye amakoraniro y'ibisabisho mu kwezi kwa gatandatu mu kwicumi na kabiri ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi nawo nyene mu kwezi kwa mbere uratunganya ayo makoraniro y'ibisabisho ivyo vyose erega nta utumwanya ariko arasenga imbere y'Imana nta ruhombo ruhari